Audasi wewe ugerageje kuraba irabona nyene ko byukuri imwaro bakunda amahera n'abarozi ntazi ngo nababuzi ngo bafise ibitega bavyumva nibi ngorongoro bikorotse urabona abanyamwaro nyene bahagu abanyamwaro barababeshera abantu bose bakunda amahera igihe cyose barayakwanira amahera. Bakunzi ba Bishop TV turaramukije cyane mumeze neza twe turameze neza ni Bishop TV ikiganiro ni MENY'UKURI ubuheruka twayaze ngo abakobwa bakunda amahera ubu rero ni special ngo abanyamwaro bakunda amahera mbega uravyemera abanyamwaro bakunda amahera aho urabibona nivyo umunsi rero tafise abatumire baje kudufasha kuyaga kugira ngo duhane ivyiyumviro ko abanyamwaro bakunda amahera ari byo canke atari byo iyo byavuye karibu rero tuyage munsi musige commentaire abatumire bacu rero hariho umunyamwaro ngaho iburyo bwanje turaguhaye kazi makoze cyane nitwa Bukeneza Audasi ndi umunyamwaro nkuko bivuze umunyeshuri kaminuza y'u Burundi muri journalisme muri bac 3 bakoze naho nzirafise Thierry karibu. Okay, murakoze cyane kumpa kazi nitwera dukunda Thierry ndaryowe kubona mbonye kwanze umunyamwaro ngaha ndibaza ko biza kuba ari biharo bimeze neza cyane biharo birakwiye dufise umunyamwaro ngaha aye nanje nyine nkaba niga journalisme tukaba tuzinanye turi abagenzi na Audasi tukaba tunigana murakoze ngo nabamenyesha amakuru bose mu minsi urumva bazodusubirira nimuzadusubirira turafise n'undi hano Asmani uretwa amatwa afashanije keshi mu kiganiro nk'iki mwino kiganiro Asmani zokama turi kumwe karibu Asmani ndabaramukije ndabashimira ndahaye nikaze abatumire muri kiganiro MENY'UKURI good sawa ikiganiro ni MENY'UKURI uno musi rero turayaga kubijanye ngo abanyamwaro bakunda amahera turahaye ijambo Audasi mbega wewe uri mvukira ya urabizi yuko bakunda amahera cyangwa badakunda amahera bivaye n'ingene ubona mu kibano cy'imwaro uko bibona wowe ubivuga kwiki murakoze cyane ko mubivuze ntimwihenze ndi umunyamwaro naravukiye ndakurira dose ndabizi kuvyerekeye inyifato y'imwaro hama cyo kuvuga ngo bakunda amahera abanyamwaro icyo ni kinyoma kuko gukunda amahera muga ni essence zibiri none bararenze cyangwa akunda nk'abandi bantu nk'umuco w'icyo kintu ico ni kibazo rero dufise nico gituma twaje ngaha kugira ngo amahera canke bayakunda nk'abandi bararenza kandi akwisho numva icyo mumbagije uko nama ndavyumva nanje ngo abanyamwaro bakunda aho giye hose wumva ngo abanyamwaro bakunda amahera wowe rero Audasi nk'umunyamwaro twaguhamagaye ngaha kugira ngo utanga umuco wowe nkuko bamubibona imwaro abandi baraza kuvuga bivanye naho babaye aho baherereye ko byukuri amahera bayakunda wowe rero twaguhamagaye nk'umunyamwaro uravye mu kibano uko bimeze ntagushiriyemwo abantu barakunda amahera nk'abandi ntibarenze urugero kuko iyo abantu badakunda amahera nta nakamaro ko kuyarondera je navuye imwaro ndiga amashure ubu niko naminuza kaminuza y'u Burundi kugira ngo nk'iki ubuzima bwiza ayo buzima bwiza buboneka gute na kanoti urakunda amahera rero ndayakunda bien sûr mais sindenza gusumba abandi umva ko batabesha ariko nawe naho rero umunyaro wiga imbega uruwahe nawe moje ni bujumbu neni umva neza yuko twese turi kucyo gatundira amahera none bari hamwe ukunda Audasi yego twese musanze nta muntu atarondera amahera twese turayarondera mugabo none kuberiki aho niko gahaze kuberiki bacava ngo imwaro special imwaro bagomba bashye kumikira imwaro ni kimwe bavuga ngo abakobwa bose bakunda amahera ni kuvuga hari cyo terme de globalisation mu Gifaransa babonye umuntu ageze akantu kamwe cyagashaka ku ntara yose ku bundi bwose abantu b'imwaro nimba hari umuntu yobara yerekanya gasinye gukunda amahera ari muri groupe y'andi bantu bashabwa ati umunyanga cyo globaliza ko ntara yose kunda amahera yose ibyo sibyo niko bwo ngo bakunda amahera Imisi mukunda amahera bakobwa oya bien sûr ni mudakunda amahera rero mwaro vraiment jinde kuri agatakaye nakunda amahera mugasi ndenza urugero ndakunda nk'abandi none uyakunda gushika kuri kangaye uvuze ngo nturenza aho kantu uradusizemwa gashinge sindenza nkunda kuna nk'abandi kuko nta muntu akora ikibugano nk'amahera Yesu yakwisha umuntu cyangwa niba umushe ngo niga umuntu ngo ndonera amahera ariko ndiga
umpaye ikiraka ndagikora kugira ngo ndonke iki kakanoti kuko akanoti kafise uburemere kw'isi yose mbo ntaguciriye mu ndasi je naje ku bwanje none hari ntaraba ko bafise ibitega n'ibiki nico ko bavuga umunyemwe umwe ngatugisha umuryango nimba hari umunyangamwe yakunze amahera bakayibona bashasha ku ntara yose ariko siko bimeze mugabo urumva burya hariho akantu bakavuga kose kavuye gafise source ti ikatubaza teri nawe tiyewe nawe wivuga kwiko ugerageje kuraba aho ubaye nk'umunyamwaro byasi ugerageje kuraba aho ubaye wowe abanyamwaro wowe ubona mwamubana wamubona comportement ske barakunda amahera cyane urakoze kumpa ijambo cyane Aline abanyamwaro barakunda amafaranga nyene nkuko abandi bayakunda naje ndayakunda kandi abanyamwaro barayakunda niba ingorongoro bikorotse urabona abanyamwaro nyene bahaguruka bakagira nti cyane kubeke bamahera akunda amahera abantu bahenze bakayenza urugero abanyamwaro bahenze urugero no oya niko mvuga ko abantu bahenze urugero mu kubivuga aho nize barakunda kuvuga ngo ngo umuntu w'imwaro ngiye umupime ko yapfuye mutikingorongoro hasi mariko sivyo meshereza mi nakantu bavuga baranugubira baryosha inkuru ni nka blague ni nka comedy bizana ni comedy hari umuntu yarinze ngo abanyama bakunda amara ngo arabeshe c'est vrai kantu yo muri ni Vania Ice uko tubonana ndabasabye urabe ko mwana gacupa kandi muri Bishop TV mu imbere mutubonere Vania mu tuganire abari aho ndamukiye cyane abo info nka Bishop TV ikintu yavuze ntiyabeshye kuko yavuze ukuri amahera turayakunda kugira ngo nk'ubuzima bwiza ntako bijya muri sosiyete n'akarorero nka abana batandatu umuhereza afite amahera menshi amwita mutama yamvura yiwe amwita ikirumbarumba kubera iki amahera hantu numva ngo mu ntazi igihugu bavuga yuko ufise amahera menshi ngo hagira samuragwa mu muryango wose uri mu muryango aroketa n'ijambo nafise mu muryango mugakora ufise akanoti ufise ijambo Tiye nawe wobivuga kwiki Urakoze cyane Aline amafaranga vraiment twese turayakunda naje nihereye ko je Tiye ndakunda amafaranga kujya abanyamwaro bayakunda naje ndayakunda kuko muzorabe iyo ufise amafaranga abantu baraguha nyene barakubaha no mu miryango ufise amafaranga afata ijambo bwa mbere ugasanga nyene bashaka icubahira abantu babubaha aha turavye neza usanga nyene icubahiro kiba kiza imbere uzorabe niyo umukobwa bamukoye amafaranga menshi nyene agenda ari ahagaze neza nyene avuga ati kubera iki amafaranga urumva rero ko amafaranga afise igikorwa kinini nituvuge ngo abanyamwaro hajya nta numwe atayakunda nyene nkuko Ivan yabivuze niko imeze igihugu cyose nawo uvuga ko atayakunda vraiment ntaguciriyemo birashika hajya umunyamwaro nk'umubajije ati we uvuka he kagira ubwoba bwo kutavuga gituma bavukonye ahantu bimwaro kenshi usanga bafise ya mitima yuko umengo barakinyijwe baranga kantu kose kari bizarre n'abanyamwaro umuntu ari gusa mu munyamwaro ku makenzo social igihe bagice ta torture kandi no barabigira muri commentaire aho usanga ngo mwaro umuntu umunyamwaro biyeva ukirero ariko umusanga abanyamwaro umengo batinye no kuvuga iyo bava kwera baba torture kuva kera mebye nikoza je nkayimbaye cyangwa mo comedy nkaryohego aya mukaje bambwiye ko n'umunyamwaro naryohego ariko amahera ni meza wala biraboneka kumenga ntibizopfa bifite wala effectivement niko bimeze nimba ukunda amahera yerekana ko yakunda mwe kundi yarondera je ndakunda mais malheureusement ntayo ndaro mugabo kuyakunda tuvuze gukunda amahera yo kuyakunda ariyo vugana ati bakame kubera iki batavuze makamba kubera iki batavuze makamba intayo cyose ukuntu bayivuga makamba bavuga kunda amahera ari no bakoze roga bakoze batanga ibitega abicanyi intayo cyose amasubira na Bujumbura capital economique basanga Bujumbura bwana Bujumbura nabo bakobwa ngo basambanya mais c'est pas évident sukuri ko bayivuga cyangwa ngira ngo imwaro niho batangwe kuyaronka cyane none ni province ivutse vuba ivutse vuba birashika nabi basangira imwe abantu ntazi abategetsi barondera amara kuva kera naho bataberekana ko bafisa amahera utavuga ati bazi ko yarondera gusumba abandi kame barabizi bakunze ba Bishop TV ikiganiro ni MENY'UKURI uno musi kumwe n'abanyamwaro murumva ko batavyorosha mu kwitefanda bavuga yuko mwaro badakunda amahera mugabo n'ubundi agahaze karimo ndasubira mbaze Odasi no musi niwe tubaza cyane ko niwe uri umunyamwaro
abanyamwaro niba ushobora kubuza ubu ugerageje kwiyumvira canke kuba warayaze n'abasokuru b'imwaro wibaza yuko canke wowe umaze kumva yuko ico kintu cyo kuvuga ngo umwaro bakunda amahera kuko ko biri kose birafise source birafise aho vyavuye wovuga yuko vyoba biva kuki mu bisanzwe n'abashiriye muvuze ngo kumenya histoire ngo gatatu historique aho byavuye kubimeze Nisibaza ko icyo kintu kimwe cyoroshe kuko kuvuga ko cyavuye hehe bavuze ko Bujumbura ko bari Bujumbura ngo ari ndaya ubu ko byavuye hehe babona inyambaro babiyamba ndaje nayigeze nta nyambi uragahonzi nagukiremo dasi nayigeze kumva gastori kamwe bavuga ati bari muri bisi harimo umunyamwaro mugabo hacaratibuka amafaranga ibingorongoro ariko abarije ngaha bacaraza kome ayo mahera ninde yayataye ariko mu bisanzwe umunyamwaro kandi atari we yayataye muri icyo gihe naho rero muri icyo gihe umunyamwaro yaremeye ko ari we aho kantu kari interesa iyo tubaje tukavuga ko uwo munyamwaro yaremeye ko atari we yayataye ariko mu bisanzwe igituma avuze ukonye ntazi ko iyo nkuru ariyo cyo usanga ari bimwe byo kunugubira usanga bavuga ngo yavuye ni abeyizano bakina abantu kuntu bavugwa kugira ngo barange ukuntu banugubira bw'ibiganiro bitari byo nari nk'abajournaliste nayo tukida mutoye ngumve ko ntari byo mugaje ku bwanje ku nkuru mfise ntiri fonde cyanza urondera umuntu w'Imana muri bajya basokuru bake ndamuzane hano abisigura uvuga reti barababeshe abanyamwaro ntibarenze urugero barakunda yabivuze we yaratubeshe Vani ahubwo mu ndo ndamubisha baramuha gacupa nzomurondera Bishop TV dasalizondera Vani tuzamurondera Bishop TV tuzamurondera twavyemeye nizere Thierry abanyamwaro bakunda amahera ndibaza n'umukobwa w'imwaro ngira udafise amahera ngira udasi natubwiye nyene zamwe ari abakobwa ngo wanje ntawe dukunda amahera nabimwana nabimeze ko mu bisanzwe aho go imwaro ameze nk'abandi cyusetse ko biha agaciro barafise ya migenzo y'ikindi bari agaciro muho w'imwaro so gupfa kugirane udafise amahera nyene sugusimbira ko w'imwaro arafise kwa kuntu yandura ikunda cyayifise no kuvuga so kuvuga ngo wagiye umwanya wose ngusokana umwanya wose ahantu hose yambara impuzu nyene ngo kubishaka oya yandura ikindi yakacyayifise bivuze abimwaro uracafise indero mvuze yandura ikirundi yo kwisuganya yo kwambara impuzu agera ku birenge bwasi bose mbwa ni benshi navuze iyo mvuka mwese maze kubwira ukuntu hameze ko musa twumva umukuru wo guhagaza aho nagerageje kubona guhura n'abantu b'imwaro hari ukuntu nabonye basi agiye abantu twashoboye kubonana cyane tukabana hagufi tukaba proche umuntu w'imwaro biragoye ko aguha ikintu atate mu gudije nimba ndaguhaye ndamaze urabeje abakozi ba Bishop TV muduhinyute ngamuzi muri commentaire mu gice mwivuze ndamaze kubona yuko hari ukuntu umuntu w'imwaro kugira ngo arekuri ikintu cyangwa agira ikintu nawe atacumukorera reka ndagufatira mugabo ariko rero ibintu urabizi ko iryoha inyuranye reka ndagufatira nyine kubaha mu mesha makuru itelefone ko nayikuguriye wamanga vuga ndayitwaye bako dukunda amahera niba ari yo waguze witwarira hanyene wewe na facture nyine yanditseko zari facture ngaha zari facture ngaha reka ndayikwereka yizane oya yizane ngaha mu mwanya bakozi ba Bishop mwabonye odasi aranyivye telefone ayinyibiye ngahaye kumugaragara na telefacture ngaha oya mubisanzwe cyuvuze ndabwira ngo abanyamwaro bakunda amahera mubibonye ko anyivye telefone umuntu w'imwaro ngo impanda guhe nakena kwasha service rero mfite we naho guriye jana facture nzoyigwara ugabo odasi na jana facture ayiguriye nukuri gukorera service umuntu gratuit biragoye muka birashoboka iyo ngira bamzaye niba bikugenga bamzaye hanze rero ko je ya gifise umutima w'isumbuye oya naravukiye ndakwira vraiment imwe baratubeshya sana barababeshya gusumba abandi oya novuga ni ako kabaye akantu naje no kunugubira mugabo naho biruko naho biruko birafisimvo birafise source birafise vyaje biva hari cyo bita affirmation gratuite yumva kuvuga utafise ucavuye avuga ati abako barakunda amahera ico kintu wowe ugisigura ko idefana yego cyano gitefana azi ngenda gitefana mu higaniro giheze twari twavuze
burya abakobwa nje nibaza hano byavuye bava ngo abakobwa bakunda amahera hariho umukobwa murinze muja relation vraiment ari noti uzi kutamuhaye hariho inoti abakobwa wavuze ni ka particulier hariho abakobwa ni ka particulier comment est-ce que quoi bagira iyo banko no sokunda amahera abakobwa kubera Bose. peut-être ko abakobwa benshi Kono kubera. berekanye ko bakunda amafaranga meshereza reka mbaze reka ngira inuma z'ikirenga na telefone yiwe hakira none Zara nta facture wari Kubaho. ufite nta facture wari ufite arazo gatoyi kubaho baguma bavuga abanyamwaro bakunda amahera canke kutabaho nk'ubu barashoboye kuvuga ati ah biraturemera ntibituryohera mwe muvyakira gute kugira abantu zeramenye ukungere bazoza baravuga bareke kuguma babatotera abanyamwaro bavuga ngo nabo reka hajye usanga bababaza nimba ataco bibabarire yabanka kuvuga niyo bava Okay. ni kwa Urakoze cyane. batoteje kuva kera mu bisanzwe nibaza ko bakwiye kubiryohererwa nimba baba babwira bati abanyamwaro mukunda amafaranga ahubwo je iyo mvukira imakamba plutôt imwaro zisanzwe n'umunyamakamba ngo ndahavuga cyane iyo mvukira imwaro naje ngira mba ndyohewe ngira n'amafaranga mbafise menshi vraiment bavuze ko mukunda amafaranga sinibaza ko hoba harimo ikibazo cyane ahubwo bakwiye kubinezerera nagukiriyemo arigiye utabuyafise nagukiriyemo uvuze umuntu akunda amahera kurenza aroroke nawe abona ko muri domaine imwe nawe uyakunda gusumvya we aca bashoke mwivana umutima w'umuntu esprit umuntu kuntu bimeze nkakaje nkaro nkajye mbara kumunda amahera tamidemo comedy nkayitwengera nkakwemera ndakunda amahera kugira ngo ndaguhe nzanga ubunke zo kumunyataka usha kore kugwana n'umuntu ariko tukana n'umuntu kihorera aca hora nawe ntikora mwishura d'abord niko bimeze okay nagira nongere ko akantu kujya abakobwa bavuga bati bakunda amafaranga nivyo bakunda amafaranga nkuko nabandi n'ikindi kiremwa cyane abakobwa ho n'abakunda amafaranga biranatahuritse ngira baraniyumvira bati kizotunga urugo ibintu by'ijari ibintu mwene turadusanga tumere burya n'ibikoko navyo nyene aje ubwavyo navyo nyene biraraba ibifise nyene n'abantu ntiboreka gukunda kubera iki barabati nzobaho gute none hari umuntu ativuza kubaho neza naho nyene rero n'abanyamwaro kukuntu bakunda amafaranga muyinga nabo nyene barakunda amafaranga Gitega Ngozi Makamba natwe iwacu turayakunda nico gituma rero abanyamwaro bakunda amahera turabona mu Burundi terambere n'ibindi urabona ko bayakoresha byovyo none nimba mwari kunda amahera Gitega ikikundiki ngiye yiteza imbere Gitega mwari kunda amahera niba mwari kunda igifite ibyariko none bayonda bakakora nk'amahera ngabo mwari nakoze kuvugwa kuri ico ni ya affirmation gratuite abantu bemera ibintu batazi niyo byavuye mugabo udasi twemereye mwamukwiye kuryoherwa n'iteka kubona bavuga bati mukunda amafaranga sivyo none yaba ivuga mu ntumbero igutera inkwatani y'ugukinyiza yona kantu ko kuri Facebook kuri réseaux sociaux WhatsApp YouTube umuntu wese ari gusa umuntu ari biza umuntu wese yahenye mwaro ikondera amahera aroroka intara zose zikunda amahera Odas personnellement rero bavuze yuko mukunda amahera we birakubabaza cyangwa kuryohera je kwanda mu intellectuel misa n'umusemi intellectuel we ntangorane biguteye ntangorane vraiment abanyamwaro ngira ngo baca ayo matize wahari imwaka cyangwa wiburu cyangwa hehe nyuma ikibiko mwagresa none nk'abantu bava imwaro inefwa umuntu amubwiye ati abanyamwaro uyo vyifatamwo gute nk'impanuro basi otanga ku banyamwaro sita ukuntu bakuyakira mu gihe bakunda amahera bisanzwe ubwiye umuntu ko akunda amahera ubwiye umuntu ko anywa urumogi ubwiye umuntu ko ari indaya ubwiye umuntu ko ari gusoma mu gihe asanzwe atabikora icyo akora akune abinezererwa ati nimba uyivuze ukonye sawa fata kwifasha mwana nimwe rero bakunda amahera gusoma abandi uwo muntu ajya kuma kwitusha ku mutima wiwe ashavure agira ingorane akareka nakurikira mukobwa nyene entre parenthèse yidandaza umubare ko ari imara asanzwe abikora biramubabaza mu gihe umuntu kurabeshera mu mukora ati uri ndaya agati yo wihenze naye wataye abikora mu kinyegero ubona ko mu kinyegero ntabaraba expert muri uwo mwuga Thierry nawe ikintu wobwiye abantu bakunda kubwira abanyamwaro ngo barakunda amahera odasara tubwiye ati ni ku bantu bose burya si imwaro gusa abantu bakunda banga abantu bakunda amafaranga ab'imwaro imwaro ugasanga muri station ngo imwaro ubabwira iki njo novuga mwaro nivyo barakunda amafaranga nkuko nyene n'izindi ntara bakunda amafaranga amakambi wacu ndabizi ko bakunda amafaranga abanyamakamba bambeshuze abanyamwaro bo turabizi ko bayakunda nibaza ko batona hari muri make nta kiremwa kitokunda amafaranga nta kiremwa muntu kitokunda amafaranga nivyo jewe mbona kandi nabanibaza ko babibona ukuzoraba ufise amafaranga ibintu vyinshi urabironka
uzorabe iyo ugiye kwivuza udafise amafaranga Yakuvura. muzorabe niyo ufise amafaranga n'inkumi nziza uzorabe amahera rajya eronere doragere ufise amahera kimwe udashobora kese nyine udafitiye ubasha gusa ntushaka kurema ariko ashobora gukunda umuntu yumva ngo wese nivyo n'abakobwa uzamva ngo mnani ngo kijya kivogane ngo gifise gute ngo ndadisho abakobwa ariho tumeze apakubona mwibara umwatagase ku ishati ya disco ahubwo abakobwa bose bakwiye kuba imwaro kuko birafise ingaruka icyo bavuga abakobwa bose n'abanyamwaro bari bakwiye kuba imwaro ufite amahera source de marée et source d'opportunité gisigurike ufite bashaka kugira ingwano ufise ayo mahera cyangwa guteza imbere mu gihe wifuta gukuma yitwayemo ushaka kwandura ibigwara ivanye n'ubugiriki wajyo warengeje afisa kana tutuma mugabo dasi tuka ufise amafaranga none we niweje kuyiga Bujumbura amafaranga nikiri mu byo warondera niyo cyambere none nta nikindi apare amahera nikina gikondi Bujumbura okay abantu bagenda gukora ubuzi abantu bagenda gukora ubuzi hajya mu mashanti babarondera iki amahera barondera amafaranga aya mavuriro akora kubera iki n'amafaranga barimwe nubwo bariko baravura none bavura abantu ngo niko babakunda cyane agi focus yo itumira amahera nico gituma rero amafaranga ni mu mundo ndende n'amahera hajya basiyoni hajya bibona ko amafaranga bayafise attention ntufise amahera bateye n'ubwo usanga ku imahera gusa umuye mutayafise burya nk'akarore ko ntufise amahera simvuga amazina ko biragoye nk'umufise amahera cyane ntakene ko nikingorongoro kimuva mu mufuko umuye ntufise amahera make nka James Nyome bitanze ugati naranje kuri kiyera mujana ijyanka murindi nifa kwemeza none ari newe ubibona gute none odasaje kutubwira ati bikunda amafaranga mwaro tuyakunda nk'abandi tuyakunda nk'abandi nk'izindi ntara we muvyumva ubu muravyumva nyene ko ari kuri canke nyene no muracafisa kangonongono sinzi duhere kuri Arine je natumiye Odasi kugira ngo abitubwire aduhe umuco atumye Odasi aho umuco jewe namutumiye ahe n'umuco abakunzi ba Bishop TV abantu bose bakurikirana Bishop TV bari biyumvira ngo abanyamwaro bakunda amafaranga Odasi aratubwiye yuko abantu bose bakunda amahera kandi nawe wabivuze ati mu ruhigi n'amafaranga imwaro ahantu hose n'amafaranga nacyo twari tunakeneye nibaza none tumira umuntu w'imwaro wundi ibyo mvuze ntiyo bijya kuri ibyo mvuze kuko amahera tuyakunda nk'abandi kandi je kubwa ndakunda amahera mbwa sindenza je nka jomba rengo mamahera ndakeneye kankora mbwa ntikampa umugambi nka project nko ati ndakeneye kugura nk'akantu ura kugafise ingaruka nziza kuri twebwe ndagutse ukakora kuko ndasega abandi bakamanga akora gisigurike amahera ni baguma ari free a movement uvuga amahera ndakunda ngasindenza urugero muganizere naje ko abanyamwaro kubera mugani wa hari gihe ukunda amahera buryo baguhaye n'umuntu ati mwice muganizere mu gihe rero mu gihe ukunda kuko baruguhemuka bari gukunda amahera mu gihe umuntu mwaro cyangwa waheyo kunda amahera yisha umuntu ngaro nk'amahera bibarengeje urugero ni ryakosa ni ya crime contre l'humanité bakoze mugabo nibaza iba yakunda ko yiteza imbere azi no kuyarondera aho ifora encourage na aho yubawe umuntu cyangwa imana impendo nk'amahera nkwere kurondera amafaranga ni byiza no kuyakoresha ni byiza no kuyatanga ni byiza abahungu gutanga amafaranga ni byiza si byiza ushobora kuyaha umuntu ugasanga urikwegeye mu bisanzwe uko muhejeje kubivuga ndarembe uko muhejeje kubivuga gutanga amafaranga ku muntu ari vulnerable okay kuyatanga nivyo amerewe nabi yego uyafise urayatanga mugabo kuyakunda nico tuguma tugaruka ko nubu kuyakunda nibaza kuyakunda nta muntu atayakunda ivyo navyo nibaza abanyamwako nabavuze ko bayakunda ntibaravye icyo bakora bibi oya kwari kuwakunda bisanzwe niba kuva ko nyuma bakunda amahera bashaka ko bati cyane kuko bashaka ko cyane ni qualificatif adoheze ko itabeze nk'umugindi gihugu cyangwa handi hatandukanye kuko ko nyuma bakunda amahera c'est normal ni do byiza tubona amahera mwavuze ko tuyakunda cyane uze ko arenze urugero aho ka cyane niko jinanga bakunze Bishop TV bane mukurikirana Bishop TV ngo gukunda amafaranga si bibi ngo aho kantu ka cyane muza murongeraho ngo kaveko eko nico saba icyo yongera ko ni ibintu bishike kure ku isi yose nka Bishop TV kwazo bikora neza amakuru yatanga neza kandi ahantu hatandukanye akantu ka cyane ko dukunda cyane bakaveko nuko nukubeshya cyane ego naje ico muri cyo mbona kuva kare ko abanyamwaro barayakunda c'est vrai nkuko abandi bayakunda kujya n'abakobwa bayakunda nyene novuga nikiremwa muntu cyose kirakunda amafaranga anje ne sivyo none abanyamwaro bari hafi batubeshuze nitwaba tubeshe mugabo ndazi yuko atantara nimwe idakunda amafaranga nta muntu numwe ahari adakunda amafaranga kamera nkuko mubivuze nta numwe atayakunda mugabo kajya kantu ikintu cyose cy'uburofa ngo ni mwaro ntavyo kandi no kwihenda
kandi kurya ni kuno ni kwa kuntu umuntu yurira ku muntu hari umuntu kera bavuga umukobwa w'inzobe yuko umukobwa yirabura ni inkuru ni blague yemeshereza mi hari umukobwa w'inzobe ko n'umukobwa yirabura munga ajya kwesha umukobwa w'inzobe